rero dufise ubutare bwinshi baratubikiye ubu niyo babutanga kiriya gihe abavutse mu nyuma tubona twari gushigirwa ariko mubonye abazungu n'abantu babi muzungu tuzina nyumba barire basokuru bari abantu babi hari amabarabara menshi ariko arasanurwa iryo mu Rumonge baratangwe kuri kora kandi bagize autoroute barongeye ko imetero ibarabara ryo kumutakura abantu batamu kumutakura baryoherwe nagakuru keza ivumbi y'abajyari rikurana mu mutima vraiment antuka Raporo hari mu ntara zimwe hatanguye mu Kirundo aho umukuru w'igihugu bwa mbere yari yavuze ati ababura amatari b'intara muhagarika iyo nzoga yitwa saporo ariko si saporo gusa hariho n'izindi twabonye nk'ubunyari ahantu twabonye mu Kayanza bavuga yuko ngo susuruka yaraye igandaguye umuntu bamusanze ngo ari kiziga afite agacupa ka susuruka mu maboko ariko je ivyo bintu vy'inzoga vraiment ivyo bintu vy'inzoga none gashaba. Hello everyone, what's popping up today? I go by the name Extreme there, mom boss coming the fan boy. So ikiganiro ni let's talk twama tubashikiriza amakuru abayaranze indwi. Rero mba ndi kumwe na Gogo na Style amaze imisi afatiriwe turamuramukije ari kari hose. So reka ndamutse Gogo hama tubandanye. Sava? Nana ndavyibagira ni bon wewe? Ako mugabo ariko twaramukanije imbere ko dushika ngaha dore ko nubabeshe Jean tushika muri studio twicara atakuru nakomwe tutageza turamukanye ushitse ubunyene je nakurindiriye nakonu nakom. Salut tout le monde, j'espère que meze neza twebwe turameze neza turashima Imana nko muri BI twizere ko mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI. Hariho umuntu yikoze kumbwira ngo nk'ubu natwe ngo asanze tudashima Imana nkuko bikwiye ngo niyoshima Imana nkuko twe dushima ariko turashima Imana cyane just ni Imana. J'espère ko meze neza rero musi wanyu uri kuragenda neza nkuko natwe biriko biragenda neza hama mwe kumwe natwe ni let's talk byabindi nyene amakuru amwame kuko yose ntitwayavuga ngo tuyamaje ego. So ariko imbere ya byose ndabibutse ko sama yageze. Sama yageze dufite ibyo bimeze neza bambi here abantu mufite izo manza abantu mufite izo manza muze tubakore ibintu bisa neza cyane amafoto n'amavideo turabikora ku buhinga bumeze neza kuri kalite nziza. So turahera ku nkuru yo mu Kirundo. Kirundo abantu b'abanyakirundo muri twebwe abantu b'abanyakirundo abantu b'abanyakirundo ubunye je w'umunyakirundo nukiri imvukira ubunye nukiri imvukira sizibenga bizi rero ni umunyakirundo je nawe urazobaza mamuko yanje kuva twavugiye nozenye let's kuva mwarabonye ikiganiro twakoranye n'uyu mujama twarakoranye murabitswa n'umuririmbyi entreton nibaza yuko mukivyibuka n'umuririmbyi aheruka gusohora indirimbo yitwa Rume kandi j'espère yuko mwese naho wowe ari ryambere uravye iki kiganiro wibuka ivyo twavuganye ugende kuri YouTube channel yiwe ubiraba yari présence mwarigeze mwumva yi présente avuga ko mama ko yiwe ari mu Kirundo rega twego baririmbyi ko turagira showbiz so tuvuze inkuru yo mu Kirundo ngira muca mwumva ivyo turiko turavuga ego twara dutewe iteka Imana yatwibutse iratwereka ivyo bari baratunyegeje ubu rero dufise ubutare bwinshi baratubikiye ubu niyo babutanga kiriya gihe abavutse mu nyuma tubona twari gushigirwa ariko mubonye abazungu n'abantu babi muzungu tuzina nyumba barire basokuru bari abantu babi kubera turiko tuvuga ku nkuru uwo bari kariyumvira ngo turiko tuvuga ku kintu ubutare buheruka gutogwa mu Burundi buvala donc babushize mu mafaranga buharugwa ngo mu miliyari 50 oga urumva iyo soko ntiraboneka ego 50 milliards de dollars 50 milliards de dollars mukuvuga ko mu Burundi adaharurika ayo mafaranga mu Burundi ntaharurika nta daharurika na parfait harura amafaranga yashire no muri telefone yanje je yarasubirwa nta mahera namwe daharura fata miliyari 50 iyo telefone yawe yaharura amahera kuva calculatrice
kuva ryari telefone muri calculatrice ni yakuye kuva ryari telefone yaharura amahera erega hari ivyuma vyagenewe guharura amahera ariko nshatse kuvuga basi abo baba biga ibiharuro je bazomfasha ivyo biharuro kuko ntavyo numva niba ari miliyaridi 50 z'amadolari en tout cas vraiment nabasokuru n'abazodukomoka ko ku mageneration nka 10 bazoba bakibayeho neza n'Imana itaba iragaruka kwisi ego ariko ari mu ishamba rya Mure niho ubwo butari bwatorewe donc ana ko abazungu bari basize bahazibiye umugabo aheretswe umukuru w'igihugu mu rugendo yararimwo bise inkebutso ego rugendo amazemo imisi agendera abantu yaragendeye abarimyi yaragendeye aborozi yaragendeye abantu bose bafise ibintu biba biri special bokwerekana niho rero ni aho bavuga yuko abazungu ngo basize babuzibiye bavuga yuko nibaza yuko bobo bari bibaza ko bazosubira gukoloniza Burundi bakavuga ati peut-être iyi independence yabo ntizomara mwanya munini reka dusige tubibitse one day tuzogaruka kubera yuko uko oya je nanje kuntu oya ahubwo suko barabizibiye nyene kugira ahubwo abimba ubutare barabizi neza yuko kubera bijya binogo bishobora ngo guteza ama accident batekezo kubitera kwa beto sinavye ukuntu barafise ukuntu batekezwa kubigira kujya nyene ahubwo gusa kujya kuntu baciye batera tutoturo ibiti iki niki ubundi gutera kwa ry'amasima nta kibikirimo kuko ngo abimba ubutari n'ibiki n'ibiki hari ukuntu ngo je naraganiriye n'abantu babizi ko iki baravuga yuko ariko bitanzwe bikorwa kubera yuko imisozi kubera bayimba cane barabona ashobora guteza ama accident nico gituma bayifurira nka kujya anye rero bakavuga bati ahubwo ahantu babigenjeje nuko baciye bobo batunyegereje babiteye ko ibiti hirya no hino kugira abantu babone ati ahantu vraiment nta kintu byabaye ishamba urana ibijya biti si byimejeje ni ishamba bateye basize bariteye rero urumva niribaza ko arico gituma bari bafise imigambi yuko one day ngira ngo niyo basubira gukoloniza Burundi bazohava babigwako biborohe ahubwo hajya babigize kura babona bati kora igihe babwimba twebwe ababajya basokuru bacu ntavyo bamenye sivyo rero kubera malgré yuko batabona ko tubizi baciye kubera bari bagiye avuga ati sawa rero nta kimwe tubabwiye no kumva basize babizibiye vyose kubera yabo bavuga ati ngo nikora bibazo ko bazogaruka gukoloniza Burundi bari gusigira abuzukuru babo ati hari ahantu mu Burundi kandi ndazi hari abuzukuru babo harawuzukuru babo bamenye bijya hajya bari barababwiye ati hari hano mu Burundi amasengesho yari yaravuzwe Imana yari narabonye isengesho ry'uwahoze ari umutambukanye w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza baciye bagarukana ikaravuga ati Imana bwa butare batwemerera byaki none bize ubu warakabonye kaya ka video none murabona yuko Imana iguma itwishura j'espère yuko umugabo abantu bafise ukuntu babona donc yaciba inkuru y'isomene yose atwa nta yindi nkuru yavuzwe cyane amamimzi yarakozwe abantu babona umenga twakize ubu tumeze ne erega nico urayicubahira kiyatubuna abandi amahoro nubwo utabuvuza amara mugabo ngo iyo bigiye ngo iyo bibaye byinshi ngo bakunda kuvuga mu Kirundi ngo iyo vyanse gose biba bigiye kurangira twari tumaze iminsi dukubititse tuvuga ngo Burundi burakenye cyane twari twaragiye no ku kibanza ca nyuma ubu rero Imana yatudugije yadushize imbere rero j'espère yuko abategetsi bacu bazoshobora gukora nyene kubikoresha neza Uburundi bugatera imbere tuve mu mablage uko abantu bavyiyumvira ari abavuga ngo bazoyagora bazogirane mugabo nibaza yuko essentiel nuko igihugu cacu cotera imbere tugatera imbere mu mpande zose duhiriwe duhishije n'Ubufaransa bwaratanze imfashanyo miliyoni 10 z'amayero bavuga yuko izo miliyoni bazitanze kugira ngo Uburundi bwose buronke umuyaga nkuba tubanze bese dufise ikibazo cama electricity murabizi hari n'igihe dukorera hanze hari n'igihe tubura aho dukorera mu mugazi gafashanya sizo ku bantu basanzwe bafise umuyaga nkuba oya nshatse kuvuga gukwiragiza ruguru antuko umuntu ataraja ruguru ngo abone akelpoma bibabi hari umwiza hagizene igihugu cacu nticagira mu Kirundo igihugu cacu niyo caronka umuyaga nkuba ukwiye
en tout cas vraiment tuzoba turiko turaduga turonka amabarabara meza aho tuvuze iby'amabarabara twabonye ko hari amabarabara menshi ariko arasanurwa iryo mu Rumonge baratangwe kuri kora kandi bagize autoroute barongeye ko imetero ibarabara ryo kumutakura abantu batamu kumutakura baryoherwe nagakuru keza ivumbi ryabajyaririkuranamo umutima vraiment en tout cas kayigeze kuricamo turi muri bisi muri ico gihe twari turi muri bisi no itura abantu bashika 50 zijya hiyasi umwese twari twabuze ingene dutaha rero cyatanga bisi Imana yadukuye bisi yaragenda ukamengira henutse ni barabara ryari rimeze nabi cyane nibaza yuko abantu niyo barikora vraiment donc hariho ibintu byinshi nibaza yuko bigiye gukorwa aho bavuga yuko muri 2030 Burundi buzoba buri kuri 70% y'ibihugu donc ku muyaga nkuba muri 2040 urumva ni 100% nta muyaga nkuba uzoba ukibura mu gihugu cyacu igambonoye kandi nuko turira ibyiza gusa naho utabona iyo biriko birava murana yuko bicari ku mabizi gusa abarundi benshi bacaguma bavuga ngo ni kure niwe bazi igihugu ko gitera imbere mu munsi umwe ni mu myaka ibiri ni ibintu kubera igihugu ni kinini gifise ibintu byinshi donc atera imbere kimwe hama ikindi gikurikirana ikindi gikurikirana hama byose rero dose bikaca bitera imbere byose Burundi bwose kabugwa ateye imbere nuko biba bimeze nibaza yuko bizogenda neza igihugu cacu nkuko bamye babivuga muri 2040 tuzoba dusigaye dufise amabarabara yego yo hasi nayo hejuru amasoko meza mpuzamakungu ibibanza vy'iratiro mpuzamakungu n'ibindi kandi n'abajene benshi nk'abajene bose tuzoba dufise imiduga n'abadiaspora abajene benshi tuzoba dufise imiduga ari abantu bazohora barondera visa yo kuza mu Burundi ico gi kubera yuko igihugu cacu kizoba kirimo bimeze neza tugende ku yindi nkuru inkuru nayo yavuzwe cyane benshi mwarabibonye ibintu bya Saporo hariho mu ntara zimwe hatanguye mu Kirundo aho umukuru w'igihugu bwa mbere yari yavuze ati ababura amatari b'intara muhagarika iyo nzoga yitwa Saporo ubu intara ya Kirundo niyo yaciye afata ikibanza ca mbere arayagereka vyifata kibanza kugira abanze bayisuzume neza ico kinyobwa kubera comara abantu nibaza yuko urumva hari abantu bataga amakomotere ugutandukanye tutiriwe turabisubiramo ngo tubisome vyose mwana muvise ko ico kinyobwa carahagaritswe mu Burundi bwose ariko hari abavuga bati none iyo nzoga mu gihe iba yahawe uruhusha bwo gukora ko ari kibaru baziha uruhusha mu gihe baba babona yuko ziba zasuzumwe neza eske BBN irafise ubushobozi bukwiye bwo gusuzuma ibikoresho donc izo nzoga kugira ngo barabe yuko zoba zikwije aho rero abantu bagaca bagira amakenga bakavuga bati hari habahahombera abanyene ajya hamwe ariko non plus turakeneye amagara y'abantu amagara y'abantu niyo makuru kubera je nibaza ko nkuko twamye tubivuga Saporo ntiyanimbi ubwayo aho no kweri zimbutse en plus abantu bagaca bayiterera ko yiruhiye n'izuba no kugura tafungo kandi karasosa ugaca uyinywa ugasanga uri kura yinywa komsi umva abantu bayinywa umenga ntaco bitwaye ntaco bigizene ugaca wibagira amagara yawe ariko si Saporo gusa hariho n'izindi twabonye nk'ubunyari ahantu twabonye mu Kayanza bavuga yuko ngo susuruka yaraye igandaguye umuntu bamusanze ngo ari kiziga afite agacupa ka susuruka mu maboko ariko je ivyo bintu vy'inzoga none gashaba baba bazemereye gukora donc nibaza ko baba babonye ko bikwiriye ko iyo nzoga ikora uko nimba Saporo yamaze ikiringo c'imyaka 3 iri kirakora cyane iri kirakora sinibaza yuko ubuhoba ariho bagiye kwirutruva bagira bakavuga ati ngo ngijya nzoga ngo ni basi tuvuge ko irimo ibindi bintu ntuzenye cyane izo zasusuruka zose nibaza yuko ikibazo kiba kiri ku bantu bavyihereza oya muri ntuzenye nasomye kuri isanganiro radio television isanganiro aho banditse yuko hariho nuko ariko ndabibona neza aho nabibonye mugabo baravuga neza yuko bagize amatohoza bakaraba ibiri mu mutobe wa Saporo ngo mu gusaba uruhusha bavuga yuko bategerezwa gutanga haba harimo icamwa
muri saporo haba harimo umutobe haba harimo iki ariko ngo bagiye kubipima byose basanze nico camwe atakirimo niki urumva mu kubisabira uruhusha baravuga ibizoba bigize iyo nzoga ariko après ugaca usanga sivyo bariko barashiramo canke bariko barakoreramo arico gituma baca babihagarika ariko kandi ngo nta nico kwica umuntu kirimo ahubwo nico gitangaje kubera uwabivuga yavuga yuko atanico kwica umuntu kirimo atabumara bwo kwica umuntu burimo rero none abapfa bicwa niki donc hari abantu usanga babibahamo ibintu vy'amashano ugasanga nk'umuntu nimba mufitaniye ikibazo bakaguha amashano erega abantu bafatira nuvuga gute nk'ubu nimba hari umuntu yapfuye yanyoye saporo indwi canke akayikubita iseke yose yarashonje hamika muhitana umuntu acavuga ati reka rero tugire tuze turashiramo haki uwuzopfa ntibazomenya ko twari twamuhaye ibintu bazovuga ati yishwe n'iyo nzoga abataka amakomantere nabo hariho abandi bavuga bati hariho abashobora kuba bikika mukiza bakaniga umuntu bakamushira agacupa mu maboko kasusuruka canke kazaho bagaca bavuga bati oya bakunize bagaca bagashira mu maboko viko mu Burundi nibaza ko ata autopsy igipimo gipima umuntu yitavye Imana hariho mu bindi bihugu nibaza ko bibaho bagapima umuntu ikiziga umuntu yitavye Imana kugira barabicamwisha ariko ngaha mu Burundi nibaza ko atabibaho iyo rero bitigeze bibaho umuntu ntamenya exactement ikibacishwe umuntu nkuko parfait ariko arabivuga nibaza ko hari abantu bikika mukiza mu bintu bene ivyo nubwo izo nzoga ziba zirimo ogumara kenshi ariko hari umwizero yuko ntiyakuwe burundu bagiye kubandanya bayiga neza ngira ngo mu misiza izoga bakunzi bayo bwica umuntu ku bakunzi bayo urumva bagiye kubihinyanyura ngira ngo barabe ingene bayihinyanyura bazogire basifumeja mu gicupa kinini kugira mwene ivyo ntahombe kubera nawe ntiyashoyemo imitahe atanga amakori afasha igihugu iyindi nkuru dukora kuri BITV the fire you see the more you get bavuga yuko hari indwara yo kurukoba utuma ugira ibiherehere byinshi ku mubiri iri kiratera ubwoba abantu mu gihugu ariko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga yuko atakiza kiri mu Burundi donc mu kiganiro rero cyamenyesha makuru cyo kuwa kane uheze tariki 18 z'uku kwezi nyene mu mwaka nyene cabereye Gitega idini baradahana yamenyesheje ko baravye ibipimo vy'ifata kibanza vyakozwe ku bagwayi batanu bari mu bitaro bitandukanye mu gihugu basanze atakimenyetso na kimwe cerekana ko ari akaranda donc ingwara barashobora kuyipima bakabara bati mbega na karanda n'ikiza ariko ivyo vyabaye mu gihe hariho umwana yitavye Imana mu ntara ya Mugamba muri komine Mugamba ariko hafashwe urumva yarafashwe afatwa n'ivyo bintu by'uruherehere amarashuha cyane hanyuma nyuma y'umunsi umwe acararemba acarapfa hanyuma mu nyuma abo bo mu nzu nabo nyene bacaragwara ariko barakurikiranwa ariko baca basanga ngo nta kiza kirimo bariko baragerageza rero kurondera iyo ivyo bintu byo bavyarazananye hararungitswe ibipimo mu Buganda kugira ngo babandanye bapima neza nibatwe rero hari laboratoire ishobora gupima ivyo bintu ngaha mu karere ariko nitwoca tubwirwa ko tuvuga ngo nocavuga ko yishwe n'umushuha ko urushuhe nabwo burica nimba iyo ngwara itera ubushuhe bashobora kugenda kwa muganga bakagutera urushinge rw'ubushuhe bukagabanuka bon jewe nanje kuri navyo nyene birashoboka ko ari ivyo nyene mugabo ubushuhe tuvuze kuri ivyo nyene by'ubushuhe turafise ukuntu mu Burundi twese turabaganga twarigize abaganga ugasanga nk'umwana aragwaye bakubwiye ngo muhibi n'ubushuhe normalement umuntu ntashobora gushuha pour rien umuntu ashuha kubera hari ikintu kitagenda neza mu mubiri kubera hari ingwara rero ukaje usanga umuntu yashushunyuye umuti ingwara nturi kurayivura urasubira ashunyuye umuti haragera igihe abasoda b'umubiri wawe ntibaba bagishobora kugwanira uwo mubiri wawe ubushoboye bukarenga ukaca usanga umuntu aritavye Imana turafise ingeso yo kutivuza mu Burundi hari amayitsa mpora numva abandi bagirisha ku mwaka bakarabaho amagara yabo ageze bashobora amaze kuyakira aje magara yanjye kupfukura amaze kugenda kugirisha amayitsa atangwara wumva mu mubiri ukavuga uti juste kugira ngo menye aho magara yanje ageze ifoko nivuza rega hari hanze gituma babigira hari hanze rega hanze gusa no mu Burundi hari abantu babigira hari abantu bafise ubwenge butembera hari umuntu ushobora kutarabigira ubwenge bwa ntibutembera nanje ntibutembera neza ntibutembera neza oya biravana n'umuntu
biravana n'umuntu rega ari abantu gogo babaye bafite n'abari behind camera yuko bashobora kuba hari abantu babaye bafite ubwoba hari abantu babaye bafite ubwoba ahubwo ni capacité intellectuelle no kugira ubwenge bwo kwitaho amagara yawe ukamenya uti ifoko nivu hari abantu tuzatubona baguye mu ibarabara ukaza wumva umuntu ngo nishano yari nishano bamuhaye ashobora kuba yishwe n'ikindi kintu n'ingwara yagendanye kigeze yivura aziko hari abantu bakunda kugwaragurika ugaca usanga ari abo bantu baje kuvuga ati reka ngende kwa muganga ndabe normalement twari dukwiye kumenya ukamenya uti hari n'abandi bantu ugasanga ntajya amavuta uwo muntu rero uje kwa muganga hariho n'iyindi nkuru jewe ndabona bahora bakunda kuvuga ngo umuntu ugaca usanga ajya byose nk'inguru ariko ibyo ni byiza ni umufise wowe ugaca usanga wowe nk'ubu unye urafise hariho bana base duhora tuvuga usanga hariho nk'abantu twumva ngo ari allergique kwikawa kubiki kunyama ugasanga umuntu arabiriye umuntu arafurutiwe cyangwa aciye gwara akaremba ugasanga yafurutiwe cyane allergie irica normal iyo umuntu ari allergique nko kunyama par exemple ugasanga urayiriye urashobora kuba étouffé mpora ingene babigenza sinzi ko ariko bimeza abaganga bazomfashe kuri ico kintu ugaca usanga umuntu arapfuye kuri ivyo bagashobora ngo ni ibintu bamugaburiye alors que tugenda tutanazi n'ivyo nk'ubu wowe bakubajije hariho imiti usanga inyuma handitse ko ngo umuntu afite allergie kuri iki kintu iyi ntayanywa aho usanga uwo muti urawufasha uritavye Imana umva nitwigera tumenya n'ivyatwishe donc je nubwo nta examen ndaje kugirisha ngo buri mwaka mugabo hari igihe ngenda kwa muganga sagaro ni kirungo udashobora kurya kiri mu ndya kirakugwaza nta kintu na kimwe kingwaza ndiko ndafungura mugabo iyo ndiye donc hari ibintu nyene ntashobora kugira jewe rero ngaha ndabiriye cyangwa umanwa amazi menshi okay je ngaha rero ikintu je nshaka kuvuga kuri iyi nkuru no tumirira abantu bose avant ko turangiriza kuri ibi bintu byo kuri ibi nyene by'ingwara yateye kuri iyi nkuru y'ingwara je no tumirira abantu yuko twokwijukira kwitaho amagara yacu tukivuza tukamenya ngo amagara yacu ageze tumeze ko umuntu agira situation financière akamenya ngo mfise ubutunzi bungana niba ko ubutunzi bwa mbere amagara rero sitabaganga kubera ivyo bintu mugasanga nari kandi ni apana examination ndagena consult umuganga ambwa ati je hari igihe mora numva ameze ku mubiri ivyo biba bimeze gute akambwira je numvise nyene ari bimeze nk'ibisanzwe nka batoki rero twiyiteho twite amagara yacu ubutunzi bwa mbere n'amagara bize ubuganga je sinzi ivyo niyize kwe sinzi yo nati okay bon hari inkuru yindi yavuzwe yerekeranye n'umuntu tuyikesha ikinyamakuru imbere bavuga yuko hari umwigeme yahohotewe ari ku murongo atonze ego aho bimaze imisi bivugwa yuko hari abantu bikika mu kiza byamwe twamwe turavuga yuko hari abantu bikika mu kiza iyo hari ikintu kitagenda neza ugaca usanga abantu bariko barikika mu kiza ugasanga abigeme benshi baramaze kwitoka yuko bahohoterwa novuga guhohoterwa kubagugwa ifatiye ku gitsina ngira ngo kubera urumva usanga hari abantu bari ku mirongo bari mu mabisi iyo batonze surtout ngo iyo batonze ku mirongo donc uwo mwigeme rero donc ikonze je kintu baza kuvuga ibintu vy'amatara ku mabisi ku bituro vy'amabisi barabe batuzanire amatara sinabigeme gusa baratubwira ngaha ako umuntu ashobora kwiga ntacyo barazwe kunyiba mugabo Imana yarakinze ugasanga nk'ubu nk'umuntu murahagaranye nk'uko ari nyuma yawe wowe uzi ko mutundanye ku murongo gusa usanga aragucoma nk'uri ko akoresha phone aragucoma phone agaca yiruka ntuza kumenya ngo nuyabigize ko kubera yuko ntihanabona nta n'uwo mugufasha ngo amugufatire kubera ivyo bintu abo bigeme rero bavuga yuko hari abagabo baguma babegera cyane abagabo basanga nk'uwonye avuga yuko bamukorakoye niko ngira ngo no bivuga mu kirundi ciza ugasanga yuko umuntu ariko arahohoterwa muri ubwo buryo mugabo twarigeze kubivuga neza yuko c'est pas si ibintu bitanguye ubu hari abantu bamye baruko nyene no muri bus indani ugasanga umuntu muricaranye ariko aragukorakora mu maguru muki bimwe byose byo kuri kotebu umuntu rero agaca ivyo bintu iyo ngendo vraiment irakwiye gutuzwa igatuzwa ikavaho burundu ahanca nibuka n'indi nkuru nasomye ivuga ku bintu vyerekeranye na
n'abantu bafata amahoteli mu ntara yo hagati aho havugwa ko hari abantu bashobora kuza gufata amahoteli baduze nka bajya bagenda mu mamisi ugaca usanga abantu bariko baraduga barafashe hotel mugango bagaca bababwira hari intara bashobora ngo muri ayo mahoteli bashobora kukubwira yuko utinjira mu hotel avant 21h kubera yuko izo hoteli ziza zirakira abantu babandi bashobora kuza barengana bakora ivyo bakora bagaca basohoka inyuma y'isaha inyuma y'amasaha abiri wowe rero washaka i hotel nka kurya umuntu afata i hotel pour toute la journée ugaca usanga barakwiye kwankiye ugaca usanga canke ngo abakwemereye nabo barafise ama double clé hanyuma baraje baruguruye wowe wagiye nko ku kazi kawe nka bajya baduka gukorera mu mission ruguru ugaca usanga bariko barinjiza y'umuntu deja wasize ama affaire yawe wasize y'ibintu bya urusha winjira mu cumba ugasanga kimeze uko cisera uko gishaka niyo ni nkuru dukesha amagazine imbere ego je nibaza yuko nko kuri ico kintu abo banyene amahoteli nibo bafise amakosa ko ihoteli bifise ingene yoganije sivyo abari babaje umva ivyo rero ni ibintu baba bakwiye guhindura bonyene ego baje nibaza nanje ko biba cyane ku bakozi kuko umubosi yubaka hoteli umubosi arubaka hoteli akakubwira kuko umuntu normalement afata hoteli urisha amahera bavuga ngo ni 10 000 par jour 20 000 par jour siko bimeze nta muntu numwe je nibaza ko yoba afise uburenganzira bwo gusohora avant umunsi n'amasaha 28 we niwe wayifashe pour 24 heures agaca haza umuntu akamubwira ati ndaza kuguha 10 000 cyangwa 15 000 uravyumva wowe wa wundi ukorera ngaho babandi bama bashaka amahera yo kumande avuga ati reka ndayage ukagerera yandika mu gitamo ngo none abanyene hoteli mbega baba bari mu biki bari urega ubwo n'urudandazwa nyene n'urudandazwa hayo hanini niwe tegezo kuza kuraka avuga ati ibidandazwa banje biri kubigenda gute kubera ntusiga itomati zawe ngaho muzisigiye umuntu ntuzuraza kuraba nimba yakudandaza maybe iyo hari ama controle nka pendant la semaine ko baduga mu mission kenshi baduga mu ndwi hagati mu ma weekend akaba bamana abantu bubaka rero ruguru nabo bafite ubuzi ino hagahera na desmen utaje kuraba ingene mu desmen tuvuze insomene barubaka inzu ruguru ni nk'ubu unye aba diaspora bariko barubaka inzu ngayo mu gisagara ca Bujumbura none esko azozaraza kundwi arafise umuntu aza kagira control mugabo ntagumaho ibibera muri uwo mwanya aho hantu mu gihe hataba hari wibaza ko bingana gute ego ni sivyo nyene barakwiye kuza bararaba kumviriza abakiriya bakumviriza kubera nta muntu wogirira ivyo ntagenda atavyidoza nabo urumva baravyidoze aba bantu bafise ingeso vraiment birabishe kuza kuryama ahantu ugasanga wowe waje gufata uba wiruhiye uba wiviriye ku kazi ushaka kuryama ukaca usanga ahantu vraiment hibereye uko hibereye so nivyo amakuru cyane tubanze dusimbire muri Amerika muri Amerika Donald Trump baramurashe baramurashe ku bintu nk'ivyo nyene baramurashe bon ego baramurashe arakomereka ku gutwi ego mu ndwi heze hari kwa gatandatu menga mba atari kwa Mungu je ikintu niyumviye nka security baba bafise hajya hantu umuntu aja kurasa hajya mukayaciya oyerega rega ntibamurashe begeranye yarari ku birometero noneho hariya wotuma umuntu ngo turango ngo murasa rero bisigura ko bimwe duhora tubona nukuri hari abantu batimba sana kuko Jesse none yarayariye ko nk'ubu yapfuye yarayariye erega bene bajya sinzi ko murajya amafilme kazufatire ko rajya amafilme iyo diro ashobora kuyumuha ugati wewe akaya spending akavuga ati je namba ari umuryango ndasigiye amere none so gufata risk none bafata risk ngo gufata risk ngo no udafata risk none agafata risk ngavre manene ni gutimba biteye ubwoba moi je me demande comment ushobora kwiyaventure ukagenda kandi kibabaje abafatwa ubupfa nuba yakoze iyo act donc il a appuyé sur le bouton gusa sur la gâchette niko mona numva babivuga alors que umuntu aba yapanze iyo plan byose abasigaye igituma baca banabica ugituma babica bajya bica ntibashobora kuvuga ngo nje ngo naka niwe yantu rega ntibashobora rega baba babizi ko atari we yituma baba babizi donc bategeza kumukuramo amakuru nimba batabahaye ko yaciye baca bamurasa carafu aho ni mu gihe hariko hatanguye hatanguye imyiyamamazo
yo gutora umukuru w'igihugu. Donald Trump aserukira aba Republicain alors que Joe Biden nawe n'umudemokrate, aho rero ntibyamuhagaritse naho afise bande ku gutwi n'abantu bari baje nyine mu myiyamamazo, ariko abapolitician baragenda benda batinya hajya none n'igiki kitokwemereka kuza ko iryo ashobora kuba ari strategy iyo yarakoresheje akavuga ati kugira ngo wera umuntu arashobora kuvuga victime kugira umuntu yigire umuvictime abantu bakura bagirena navyo nyene birashoboka kurumva no kurabira mu mahe yose ukavuga ati je nzoba ndi haki we nawe uzubura wera bafiza hanyere kukutwa hawe urumva Imana yarakinze avuga yuko ngo ari Imana yakinze ukuboko kwera nkuko tubikesha RFI bavuga yuko ngo ni intervention divine la sauve niko wewe yabivuze nawe ngo afise ukwizera nibaze yuko no yego hajya donc afise ukwizera afise ukwizera kubera uravye niyo yakte yabaye mugabo nubaka bagihagaza akavuga ati jewe ndaje kuri stage umva ni swate bibiri swate n'uwamushije swate nivyo irashobora kumintsinzi umuntu ashobora kuvuga ati uwo muntu ko arashobora kudutwara ashobora gutabara igihugu umuntu bamurashe mugabo akavuga ati reka ngaruke abantu bashobora kumutorera ico nyene arenze za strategy nyene ashobora gukoresha avuga ati je kweri nk'abantu bashobora gukora bandashe nkagaruka kandi aje avuga ati uwo mugabo niwe ashobora kugwanira igihugu irabaho navyo nyene so duheretse kuri entertainment ego sinema yakinywe mu Burundi nico nashaka ko turangiriza ko ngirako ego sinema yitwa Kwetu nibaza ko mu masinema ari karasohoka canke atarasohoka nibaza ko ariyo iri kiravuga ubu donc sinema yitwa Kwetu ni sinema y'abajene ego ni sinema yabaye yashitswe ahabona kuri uwa kabiri mu kigo ndangamico y'abafaransa muri EFP niho vyabereye aho abantu bavuga yuko ni intambwe ikomeye ngaha mu Burundi turiko turagera ko kubona yuko abantu yanditswe n'uwitwa Lionel Setukuru ego hama ikaba yagiye habona yashitswe habona so mardi donc kuwa kabiri itariki 16 abantu bakaba bishimiye cyane iyo ntambwe Uburundi bugeze ko surtout mu masinema aho dushobora kuba twatanga kugira sinema bakavuga bagasaba yuko twoza turaronka ibigo byinshi donc ahantu henshi twereka turabira amasinema kuko nk'ubu tari muri EFP sinzi ahandi ahantu bunye umuntu yashobora kuja kurabira naho nyene si hanini ni hato alors ko tuba dukeneye ahantu hanini cyane hashobora kwakira abarundi canke abanyamahanga bashobora kuza kuraba izo film ego tunamvise ko hari n'izindi ndirimbo zasohotse muri iyi semaine ku rukuta MB Data Surrender G-Flox Je vais bien ya Sadbi Asea ya Black Gina Big Fizzo zose ni indirimbo zagiye zirasohoka aha ya D1 zose ni indirimbo zagiye zirasohoka abakuze umuziki ndundi nabo ni mugende mu zirabe so nibaza ko twaragiriza nyene ibyo twari twateguye vyari amakuru yabaye muri isomene hari hisomene iba irimo amakuru haro n'indi atamakuru abarimo isomene vraiment irimo amakuru menshi cyane gose ntitwo yavuga ngo tuyamare cyane yatwebwe yo mu Burundi abanyakirundi abanyakirundo so ego twabanye neza ego turashimiye abatwumvirije mwese abadutijije umwanya nkuko mama muri ko murabikora tukongera tukanabasaba cyane gose ko mwobandanya mutwumviriza donc mudukurikirana pana kutwumviriza ntituri radio mutwumviriza mwongera mudukurikirana kuri YouTube channel yacu kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok ahatandukanye ku nkuru tuza turabashikiriza ibiganiro bitandukanye umwe wese arashobora kuronkamo ikiganiro yo kundi yifuza kandi biba biryoshe biba bisa neza biba biri mu inyigisho umuntu wese vraiment amudukurikirane kuri YouTube channel zacu kuri Instagram hose ni BITV hose turahari vraiment hose turahari hama ndabitse ko turi muri sama abantu bafite imanza kandi abanyeshuri nabonye baraheje no gukora exeta rero ma diplome mukuje tupige ama pitch so gogo twabanye neza sana ego turamukumbuye Sahel abakunzi biwe turamuramukije Papa Love ego so kama Imana bane namwe abe mu byanyiro mu banyu Farisi more you get ciao ciao